urwego rwa gisirikare rurimwo abarundi n'abarundikazi ubwa mbere, ariko n'abarundi n'abarundikazi bafise ubutumwa budasanzwe mu gihugu, ni ukuvuga ubutumwa bwo gukingira imbibe z'igihugu, bwo gukomeza umutekano n'amahoro mu gihugu, niryo banga rikuru bafise. Uru rwego rero twabonanye kugira tubabwire ubutumwa dushinzwe, ibikorwa tumaze kurangura, aho tuvuye n'aho tugeze, kugira bamenye kwa kuri turiko turarondera, kwa kuri turiko turatohoza, twama twibutsa abarundi ko ari ukuri kunwanisha ingene kwifashe. Kubera iki? Kubera ko twinjiriye ku mwaka udasanzwe w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri, aho abarundi benshi mu ntara zitandukanye z'igihugu bagandaguwe. Abasirikare barongoye abandi barakeneye kumenya ivyo tumaze gutohoza, ivyo tumaze gutora, kandi twababwiye tuti turavye ingene inzego za leta y'ico gihe zakoze, turavye ingene ari abacamanza, ari abarongoye intara, amakomine bakoze, turavye integuro z'ubwicanye ingene zari zifashe, twabibukije ko mu Kigobe umwaka uheze mu kwezi ka Kigarama twabwiye abarundi ko habaye icaha c'ihonyabwoko cakorewe abahutu bo mu Burundi. Turongera ko turavuga yuko hariho n'abatutsi bishwe bagandaguwe mu Burundi, cane cane muri Nyanzarake, Rumonge, ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika n'imitumbi mwimwe yo muri Vugizo, ico bita icaha c'agahomerabunwa mu gifaransa bita crime contre l'humanité. Ndabivuze mu ijambo rimwe rero novuga nti ni urwego rukeneye kumenya aho tugeze, ni urwego rukeneye kumenya uko kuri kumaze gusohoka, ni urwego rurimwo abakenyezi n'abashingantahe bataha mu miryango. Muri iyo miryango harimwo ababuze, muri iyo miryango harashobora kuba harimwo n'ababikoze bavugwa. Twababwiye tuti ntimutinye ukuri, ukuri niko kubohora ibihugu, niko kubohora imiryango, niko kugabanya amarira y'abapfakazi n'imfuvyi Uburundi bwaronse mu bwicanyi butandukanye twaciyemo. Urwego rwo kwivuna abansi turuvuge ko ibintu bitatu. Icambere, aho twari twicaranye twabwiye tuti muri irya myaka ya 71 na 2 na 3 abatwara umugambwe hejuru yari umukuru w'igihugu, umushikiranganje w'ukwivuna abansi yari umukuru w'igihugu. Iyo umaze gufatanya umukuru w'igihugu akongera akaba urongoye umugambwe iprona, akongera akaba umushikiranganje w'ukwivuna abansi, urumva ko ibikorwa bibi by'ubwicanyi biraba leta, bikaraba umugambwe iprona, bikaraba n'urwego rw'abasirikare, kuko abarutwara badatandukanye n'abarongoye inzego za politike. Mbere ico kibazo bakibajije, turabaha umuco, tuributsa ko mu 66 Micombero Michel kapitene ariwe yatembagaje intwaro y'icami. Hari umwami yitwa Ntare wa gatanu, haca hinjira ubutegetsi bwa gisirikare. Ivyabaye rero mu 72 abasirikare barimwo n'intara mu 72 muri kuya kwezi kwa kane kuva itariki 30 zaciye zirongorwa n'abasirikare. Buramatari b'abasivile baciye baja munsi y'aburamatari b'abasirikare. Turetse rero yuko twaronse inyandiko nyinshi z'igisirikare zerekana ibikorwa byatumye imiryango myinshi ibura inshuti, abavyeyi, abana. Abarongoye igisirikare no kubaha umuco
ni ukubereka ukuri kugira wumve ko ubutumwa bwabo bukuru ari ubwo gukingira abenegihugu.